jewe nkunda umuntu bivanye n'ukuntu ameze kubera swat afise agafaranga ankurikiye nca ndamukunda. No. Thailand sikwameze na gatoya kandi ntazigera meruko. Thailand je ndi wa muntu nama mparanira ego nta bushobozi bunini yafise ariko nama mparanira kujya twanje inyuma y'umuziki. Thailand n'umurimyi. Okay. Je ndarima ibintu nk'ibyo. Yes, bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma kamera hari Juma Jux Professional, nkabandi kumwe n'umwigeme umurundikazi asanzwe akora umuziki mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu murabyera ku gafoto bamwe baraza kwiyumvira ngira ngo ni n'umumodo, ngira ngo navyo azobikora kubera navyo mbona bimubereye. Reka ndamuramutse, aramutse ariko yakurikirana ikiganiro cyacu nanje andamutse kwera kijewe nanje andamutse. Ni sawa. Yego ni sawa. Urakomeye. Yego. Urashaka kuramutsa ko bakurikirana ikiganiro cyacu. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Okay. Nanje ndamutse. Nawe ndakuramukije Nancy. Ubezereze. Hari ariko bakurikirana ikiganiro cyacu bashaka kuba batakuzi nkuko hariho benshi bakuzi, urashaka kubibwira akazi. So nitwa Thailand. Ijya Thailand bose bararizi. So amazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Gerardine Shimirimana. Okay, Thailand uri umwe mu baririmbyi b'abarundikazi. Umuziki wanyu uri kugenda gute uw'abakobwa na cyane cyane? Byukuri ko no bivuga umuziki w'abakobwa uri kuragera ku ntambwe no vuga ati uri kuradubuga gahoro gahoro ko aho ubu unye buri mukobwa aratahura yuko umuziki aho yoshobora kuwufata nk'akazi. Ico kintu baragitahuraho kera vyahora bibagora gutahura ariko ubu bose barashobora kubona yuko umuziki ari nk'akazi. Bashobora kubona yuko bategerezwa kuwugwa inyuma ko benshi bariko barakora. Nguma mbona ama video y'abakobwa ariko bararirimba. Okay. Thailand tutaravuga byinshi, cameraman afashe akwerekane neza kubera waberewe by the way. Mon Dieu. Bakurabe neza. Ushatse uhaguruke. Jesus. Bakurabe neza bro. Uraberewe, ufite agatayi keza, agatayi française. Haguruka. Haguruke. Uhaguruke bakurabe. Mon Dieu. Uraberewe wambaye neza. Bon. Mwamubonye? Araberewe? Nansi ntumave mvuga ngo navuze ngo araberewe kandi ataberewe. Ndabizi muramuvyandika mu commentaire. Uraberewe by the way. Wambaye neza. Ku busanzwe ninde akwambika? Bon, jewe nta muntu anyambika. Ndiyambika nkuko wari wayivuze mbere tikumbure no bandi umumodo ya genda umumodo nava yuko ntangura ibintu byo kuririmba natangura ibintu by'ubumodo natanguriye muri agency raho y'Ingozi yitwa Inarunyonga Home Agency ya niyo nakoreramo ibintu bya modeling ibintu nk'ivyo. Après ça naciye ntangurana n'umuziki ariko modeling nayo nahagaritse byose ndabigira byose ndabijyanye ko n'ibintu bijyanye mu bisanzwe modeling. Ati rero amajambo make wawe uri muri babantu ushobora kuraba umuntu ukacuvuga ati uyu yambaye gutya byo mubera undavye nkanje ibintu byo mbera neza gite just kugira neza gukora ibiganiro nyene na byishe ntese wowe ndiko ndakuraba nuko nyine uraberewe uraberwa n'ibintu binini ya hejuru hasi nyene bishike nyene ko. Okay. Kuva no munsi mu byumve zaramba ibintu binini ya hejuru ni abambeshe muzihangana zaramba ibintu binini hejuru umusimbanisha amapantaro. Oya kindi nacura naberwa n'ibintu birebire. Yego. Ariko je birebire no kubera ngira ngo nakuriye mu idini cy'Islam barabidutegeka kubyambara. Ya nakubera. Kandi maze gukizwa urumva kandi kuba nkijijwe ntegezo kandi no kucana mu bintu birebire. Okay. Umuziki wawe uriko uwitwara nk'ugute muri iyi minsi? Uko no bisigura muri no mwanya umuziki wanje ndiko ndawutwara neza cyane kuko nubwo haheze igihe kinini ya ntariko ndakora abantu batambona ko haraheze igihe kinini ya cyane
novuga yuko hari ibintu ndiko ndategura biri special. Hey guys, biri special. Ego ati ni wabizana iki bari kibombe bari bombe kabisa. Abakobwa musanzwe mukora akazi k'umuziki muraba mwumva mugenzi wanyu ko ategura ibombe ni mutambara mantibara. Ego vraiment bitegure barawera kabisa. Okay. Hama lebo bite uracari muri lebo ya Master Music? Bon no. Kugeza ubu nta lebo ndimwo, nta lebo mpagazemwo, ko nkora nka jewe nka Thailand ibintu nk'ivyo. Ariko nubwo Master Music ntayirimo si uvuga ngo abantu bari hafi yanje n'abantu bari poshe yanje cyane ko n'abantu bashobora guhanuza ibintu kana kaje nshaka gukora ko umutwe umwe ntiwigira inama ndabahanuza nk'abantu nyine twamye dukorana kuva kera n'abantu ufite bankora hafi ibintu nk'ivyo. Yego dusanzwe tumenyereye abakobwa benshi bahora birabura ugasanga bari inzobe ugasanga yarisize y'amavuta bita ngo ni mukorogo. Wewe mukorogo warigeze kuwicishako? No. Mukorogo vraiment ni bandabe. Ati ni munda abantu ubwo mukorogo si byuwawe. No. Numvise ngo umukobwa ngo yisiga mukorogo ngo kenshi ngo usanga ngo ku ntoke bica biboneka. Nice. Oya vraiment nta mukorogo yisiga. Na mukorogo yisiga ndamushingira inta ariko hari utuntu tw'utuvuta nyine muca mwisiga kugira ngo naho uri inzobe akayobe kawe kongerekane cyane. Jewe sukubesha sukugira iki novuga yuko wisiga amavuta y'inka nisiga mu maso oya so benshi cyo ngo je nisiga amavuta y'inka hari wambye isiko isiga bleba ndisiga amavuta y'amazi ariko sajya usanga ari mu bintu by'amahydroquinone ibintu nk'ibyo ya okay amavuta sanzwe gusa y'amazi nyine akogwa mu karoti. Abakobwa b'abaririmbyi twarigeze kumva kera harahize igihe hari ukuntu bicara bakabonana bakayaga twari tutwo bizoteza umuziki w'abakobwa imbere ariko bisa nkaho umenga ahubwo bijya bakora byaje kwica umuziki rimwe na rimwe. Biracyahari muhora muhura mukicara mukayaga? Ni bimwe vyama biba abantu bashobora gutangura ikintu basenyera ku mugozi umwe muga mu nyuma kubwo kudende bukigwa cyane kubwiki ko imitima y'abantu simwe abantu ntidukunda ibintu kumwe ni ya rero yo kudakunda akazi kacu usanga hariho bamwe bakunda akazi kabo abandi ugasanga sinzi ukamenga sivyo barimwo umva muri ico gihe twatanguye turi kumwe uko ibihe bigenda biragenda babandi batazi ico barimwo niko bagenda baragira iki bari kuramo mugasi novuga ngo vyarapfuye abo turi ku ntumbero imwe turacari kumwe kugeza kuri kino gihe turabonana turayaga tutabonanye kuri telefone twama turi twandikiranira murafise nka group basi ya WhatsApp turayaga cyane n'abantu twama tweshanje amayide ufise ikintu uri mu gukora tukakivugana ko ibintu nk'ivyo muri group turi kumwe ibintu nk'ivyo abo turi ku mugozi umwe vraiment turafatanye mu nda turakora dusanzwe tumenyereye ko abakobwa ari abantu bagira ishari ari abantu badashaka ko abandi batera imbere ibyo urabizi kandi kubera biriho cyane mu bakobwa na cyane umukobwa ashobora kugutwengera ariko atagutwengeye. Ugitangura kuririmba ni bande mu baririmbyi bakugiriye ishari canke ni bande baba baraje bakubwira ati ibi bitu so bakuvamia baguca intege? Bon ibintu nk'ivyo bibaho kandi bibaho mu muziki cyane nko kuri bene batwebwe tukivyuka tukivyura umutwe kusanga hari abantu bariko baraguca intege. Bon mugaje ku bwanje novuga yuko izo ntuze ntazo ndashobora kubona sindashobora kubona umuntu anci intege ngo anyandikire inbox ngo haguca gusa ikintu nigeze gukosorwa kimwe hari kuri video natanguriye ko gukora barambwira ati video vraiment yari nziza indirimbo ni nziza ariko wayihaye ubushobozi bukeya bivanye na moya bivanye n'ukuntu ngene nari imeze iyo niyo ntuze iryo niryo kosa novuga ko ari kosa nashoboye kuba nokosorwa ariko ndizera neza ko igikorwa kigira kize ubonye atamuntu azoshobora gutora kanenge na kamwe ko indirimbo ni nziza na video izoza ari so
wow kabisa. Thailand bari muri bakobwa baja mu kazi ko kuririmba kubera bagire aba boyfriend benshi canke wapi bro wapi ibyo bintu nta nivyo n'ubwenge bwanje ntabizamo. Umuziki ni impano yanje, cyo ni cyambere. Ni impano yanje ko nayihoranye kuva kera. Ni ibintu namanye je kuva kera nkiri umwana. Si ibintu byaje giturumbuka ngo kubera ngo mbonye ngo umuntu ariko araririmba ngo ndamwigane nk'ivyo oya. Ni ibintu byahoze biri muri je. Uretse ko nageze kubigaragaza haheze igihe kinini mugabo byari muri jewe kuko narabaye n'umudansa. Icyo nico kintu cerekana yuko muri jewe nkunda ikintu cy'umuziki canje. Nabaye umudansa na muri groupe yitwa gute canke waritambira ku gatwe ka? Bon, hariho groupe yitwa Wasafi Stars. Ya, nk'ivyo. Nari niyo natambamwo. Bon, natambiye na Masterland. Satbi naramutambiye. Natambiye abastari batandukanye. Okay. Yego. Thailand bari muri bakobwa bavuga ati jewe nkunda umuntu bivanye n'ukuntu ameze kubera swat afise agafaranga. Ankurikiye nca ndamukunda. No. Thailand sikwameze na gatoya kandi ntazigera ameruka. Thailand je ndi wa muntu nama mparanira ego nta bushobozi bunini yafise ariko nama mparanira kujya twanje utwo nduhiye jewe. Yeah. Okay, Thailand kubera atameze uko arafise boyfriend. Thailand nta boyfriend afise. Turibwe. Aha Thailand ibyo bintu nishobora kubyumvikana. Ibi bintu nishobora kubimbwira ngo ndabyumve umviriza. Soit rafise abo musohokana, soit rafise boyfriend. Ntawe mfise. Uriko wigira umubatizo? Uriko wigira umubatizo? Bon, ariko ntibivuze yuko ntahoze ndamufise. Okay, wahora umufise. Muri uno mwanya navuga yuko ntawufise. Thailand avuze ko ari umukobwa ajya utwo yirondere. Inyuma y'umuziki ikindi kintu wo bukora nikihe kubera baratubwira ngo umuziki w'u Burundi ngo nta muntu besheje ngo uzombwira ko abeshejweho n'umuziki wo mu Burundi azobambesha. Inyuma y'umuziki Thailand n'umurimyi. Okay. Genda rima. Ibintu nk'ibyo. Okay. Imirima yawe yo biri ruguru canke iri ruguru mu Rumonge iwacu. Okay. Niyo mpamvu rero urumva Thailand ajya utwo yirondere. Bon, Thailand kino harura abakobwa na cyane cyane abakiri bato bafite imyaka tuvuge nk'iyo yiwawe kubera nawe uraboneka ko kiri muto. Oya, je sinkiri muto cyane. Wambajije imyaka mfiseho je ndashaje. Nandi kukubaza. Rega zinda ndashobora kuraba ngakubwira imyaka. Ndakubwira imyaka ya c'est 19. No. Urihenze cyane urabeshya. Yeah. Sha. Jeff c'est 22 ans. Nta 22 ans fils. Hakiamo. 22 ans kuyega mama. Kera. Ndakoreka karangamuntu. Karangamuntu byo nugenda ukavuga ati je navutse mu nyandikiri ni. Reka ndakubwire kera abakobwa bari manura imyaka urabona no mukobwa kaza wumva umukobwa kubwiye ngo afite 20 ans ugasanga afite nka 22 ans 23 ans bamanura 3 canke 2 ariko ubu umukobwa wese umubajije akubwira ngo arakuze ngo je ugasanga nko 18 ans nkuko wewe ucutubwira ngo c'est 22 ans moi 19 ans ni je c'est 22 ans ugasanga nko 23 ans ni je c'est 26 ans. Bon ona jewe ubundi noryoherwa ahubwo yopunguka abonye iyo 19 office y'abari abantu boyemera muri uno mwaka ko nk'ivyo uvuze nko mu bantu banzi nk'ivyo ntavyo boshobora kwemera ko barazi imyaka mfise. Oya kubera iyo maquillage. Oya nturinde yihanagura utarisiga maquillage urawira. Yeah. Uhora ubona ufite agasura kagute kaba bebe ka 19 canke ka 22. Uretse n'ivyo waho nambwiye myinshi hariye bahora bambwira yuko mfise 16 ans. Nk'ivyo. Uri rero apana kuza muri kuza uri umwana turabibona. Oya ariko 19 arega nturi umwana. Umaze kurenza 18 ans. Rero nuko uri kurampa mekeya siyo mfise. Jewe rero ntiturinde duharira. Bakunzi ba Bujahit afise 19 ans. C'est 8 ans. Afise 19 ans. None Thailand ibintu bya modo watubwiye ko utabihagaritse. Ibintu bya modeling watubwiye ko utabihagaritse ko ukibikora ubu ufise ibyo wowe wikorera canke uri gukorana n'abandi. Bon
novuga yuko niyo agency nahoramo hari nkirimo ndafise projet kuzohava nkagira soit agency wanje canke ngire ko je ku bwanje nsanzwe ndanabigira ko abantu baraba nk'ibintu by'amafoto yanje barabona yuko ifoto ni fotoza ibiki ukuntu ndabigenza nubwo bitaragira ubushobozi bunini barabona yuko niyo nzira ndiko ndafata ko ndabyitaho cyane ndabikunda gose yego ndafise projet yo kuzokora ico kintu malgré que abakobwa bo mu Burundi bataragera gutahura ivyo bintu byari ivyo ko benshi ntibazi byari ivyo abakobwa b'abarundi kazi umenga ntituzi ivyo tuba turimo kubera benshi bishizemwo ko ubaye nk'umumodo bakubona nabi narabikoze ndi mu Rwanda nje mu Burundi naho nyene narabikoze igihe gitoya abantu bace batangura kuvuga ibintu ati ufite batangura kuvuga ko amakuru biyumviriye bonyene ariko kandi ntuzucike intege kubera abantu bavuze ikintu cyose uzumva ni impano kubera ngo nta mwuga udakiza ikintu cyose uzumva ko ari impano iri muri wewe uzugikore sishobora no guhagarika iyo ico kintu nta nikiri no nakiri mu mutwe guhagarika modeling canke guhagarika kuririmba sindiko ndabihagarika murashaka mu ntuke nuri muri babandi babatutse canke banditse commentaire itabanezere baca bazifuta avant ico kintu cyari kindiko nashobora nko gupostinga ifoto nkabona abantu ufite abantu ntibayakiriye neza ubona abantu bakomansa ibintu byabo amajambo yabo narafuta amakomantere ariko kugeza ubu naratahuye icyari cyo ahubwo bajya bagutuka baba ariko bagutera intege kuko ntabagututse ngo ni kubera yanse yo talent uri kuragaragaza ahubwo agututse kubw'ibintu byamaze kuba kode mu mitwe yabo abonye ikintu ufite cyatangura kugihe yindi image yiwe yiyumviriye atangura kugihe ibindi bintu bikindi bikiye ufite mu Burundi dufise kuntu twiyumviriye yuko umukobwa yambaye ikintu kigufi abari maraya ibintu nk'ivyo ariko kugeza ubunye ubu naratahuye yuko ahubwo bajya bagutuka bariko baragutera intege cyane ko ndabikorera ko cyane je ndanakunda n'umuntu antuka ndabikunda cyane ko biratuma ngira ingoga ko ujya butuse aragukurikirana nawe nyine ego kubera ntashobora kumenya ibyo iwawe atagukurikiranye umva ntacyo bitwaye hazogera igihe atinda kwemera tu ego mu baririmbyi b'abarundi kazi ubona ariko arigenza neza cyane muri iyi minsi ku buryo wicaye wenyine uvuga ati reka ndabe ukuntu twakorana nk'indirimbo nujya mu ririmbyi mugenzi wanje yoba arinde umuririmbyi kazi ariko aritwara neza bon yitwara neza mu muziki ariko mu muziki ubundi buzima n'ubwiwabo uteye imbere cyane bon ico novuga bon uriko akora umuziki uteye imbere kugeza kuri no saha novuga yuko ari Natasha Ranambara Bamba mbona ariko akora ibintu nyene biri ku rwego go hejuru kandi arituma arituma cyane cyo maze kubona nawe nyene ntari muri babandi bagira ubunebwe aritaho ikintu aracitaho gose okay igituma uvuze ko yoba yituma niki igituma mvuze ko yituma ntashobora guhera ukwezi adakoze indirimbo kandi ayisohorana na video nziza cyane arabyitaho gose yego kandi promotion y'ibiranakuye ego hama umukobwa w'umuririmbyikazi nawe uravye nka comportement iri hanze y'umuziki yoba yitwara nk'umuntu atari umuntu azwi n'abantu I mean umustar ni benshi barahari batitwara batazi kwifata by'ukuri nk'umuntu w'umustar ni benshi cyane benshi sindiga nkuvuga amazina ariko bariho ni benshi kandi la majorité novuga yuko emwe kwifata nk'umustar biri kure birabagora cyane biravugwa cyane ko abastar bo mu Burundi bataratahura ko ari abastar ibyo biravugwa cyane ko abastar bo mu Burundi batigenza nk'abastar wowe umuntu yigenza nk'umustar yo kwigenza gute umuntu yigenza nk'umustar
kwanza umuntu w'umustar ni umuntu biba bikenewe ko abonwa akumbuwe yipfujwe bavuga ati kanaka n'ukuri ku buryo banaje no muri show yawe bavuga ati tugiye kuraba naka ufate umustar ntibikenewe yuko abantu bakuruha ngo bagume bakubona wose bo gushuhira gute muri show ego ivyo kandi bama bakubona mwibarabara urengana ibikini muri bus ntashobora gushuhira ufate umuntu w'umustar n'umuntu abakwiye kuri utuntu twiwe biherereye novuga yuko abenshi bakunda kubivuga ngo kuba umustar ngo nkasha ngo kwishira mu gasho kwe ni kwishira mu gasho nyine kuko kujya wifunga ukiboha niho hava amafaranga niho hava amafaranga ko abantu bazokwifuza gose mu gihe uri kurakora mugabe ibintu bibashimisha uri kurakora ibintu bibashimisha akabona video yawe nziza akabona indirimbo yawe nziza mugabo bataguma kubona mwibarabara ni haba concert yawe bacha bashuhira kuza kura okay babone clip nshasha woba uherutse gusohora donc ya nyuma uherutse gusohora yari indirimbo yitwa gute wakoresheje twavuga mu King video ameze gute woba waramurishe gute video nakoze yiwanje jenyene niyo yari ya mbere ko yari nimwe niyo mfise yego iyo naherukiye ko nayo ntiyari gwanje yari umukobwa yitwa Gift niyo twakoranye indirimbo yego mugareka mvuye kuri wanje ndibutse iyo ndirimbo wakoranye n'umukobwa yitwa Gift mucamushiramo umuhungu agomba gusa na Jux muri Tanzania ego ndayibutse iyo clip bakereka tuyihoze iyo tuvuge iyi wawe bon kuri wanje uko byari biri kose byarangoye kuko bwari bwo buryo nari mfise nubwo bwari bukeya kandi yari ya mbere mugabo ko byatotse kose ko byabaye kose byarampaye kumenya gute ko sinarinzi kuruha ngo mbone how umu artiste aruha ari karagira ari arashootinga video ari karashooting ibintu nk'ivyo novuga yuko ni video yanatumye ndira nararize ndi kuri tele ndavuga ati ibi bintu jewe n'ukuri ndavuga ati biraruhisha nahora mbona abandi ko nahora mbona narabaye mu video Vixa nkabona ngiye mu video nkabona abastar kuntu baba stress ibintu nk'ivyo kanavuga ati binanje nivyo nimirije kweri ariko nabibonye birarusha yego birarusha gose nk'abahungu bakoresha mukunda gukoresha mu video yanyu iyo hageze ko mubariha ntibahora bagorana canke mubariha imbere hamama canke barabibakorera kubera muri abakobwa nibaza yuko bivana nuko mwavuganye n'umuntu ariko umuntu ugira hagacira akazi kawe uramuhemba mu amafaranga yiwawe ni naho ashobora gukora ikintu nishaka nubwo yoba makeya ariko wamurisha ko biratuma yubaha icyo ukora mukoresha muri uwo mwanya yego umukobwa w'umuririmbyikazi mukunze kwicarana muvugana ibijanye n'aka kazi kanyu k'umuziki yo barinde uwo novuga umwe twicarana je nta muririmbyikazi turicarana ngo tuyage ibintu vyerekeye akazi ya groupe nyene turimwo niyo twicarana tukayaga naho urumva n'umugwi wabo umaze kumenya ko ufise impano yo kuririmba ubwa mbere ugiye kubonana n'umuproducteur kugira ngo umubwire ivy'umuziki wawe uko ushaka kuririmba ntiyakubwiye ngo rero ngo nzogufasha ngo ariko ko basanzwe batubwira ngo abaproducteur bakunda abakobwa ngo nzogufasha ariko akakubwira nawe ibindi novuga yuko ivyo onye ntivyambayeko ko je nk'umunsi wa mbere ninjira muri studio novuga yuko sinijanye jenyene nari ngiye gukora featuring yari Ntunzwe ya Chinobi sinzi kumunsi ndamuzi yego hari indirimbo nagira ndamufashe indirimbo yitwa Show Me Love yego indirimbo twarayikoze ntivyangoye cyane uko cambere na mbere nari ngiye gukora ikintu ari ubwa mbere ngiye gukora kandi naragikunda cyane ufate akinabimbwira nari nabikoreye repetition gose ndakora repetition kwiye narashyize muri studio ndaririmba
yego kandi navuga yuko nta gukosorwa kwahabaye uretse nk'ibintu by'amajwi usanga ibintu bya kabiri n'ibintu nk'ivyo byakunda kungora ariko kugeza ubu navuga yuko ubu ndabizi mugabo ico gihe byarangora ariko ndiko ndaririmba nararirimba kandi sinasohoreye nasohora ijwi ritari mu bwoba nkuko abandi bihora bigenda ko nayo ngiye gukora ikintu nkunda cyane kandi nezerewe. Wowe uri umwe muri abakobwa b'abaririmbyi bifuza kuririmba baririmba no mu bubare bimwe bita karaoke? No, karaoke novuga yuko siyo ntunze siyo novuga ko ari kariyeri siyo kariyeri nshaka kujamo no nshaka umu artiste nyene a performing on the stage n'ivyo. Urifuza kuzomera nk'umuririmbyi uwuhe turetse mu gihugu cy'u Burundi tuvuze nko hanze hari ukubwira ati I have a big dream, I need to be like a Beyonce one day like hanze igihugu wanashimaje mu muririmbyi anyinspire wa kure cyane uvuga ngo hiyo za Europe ngo ba Beyonce banje muririmbyi anyinspire ni Shiba Kalonji wo mu Buganda jyamu ndamukunda cyane nawe umuntu nkunda gukurikirana ndakunda gukurikirana abaririmbyi b'Abagande Shiba Kalonji vraiment navuga yuko ari umuntu ndiko ndamuraba ndabona nyine the way actinga muri video ibintu nk'ibyo sometimes ushaka nawe ko actinga like her. Okay, ni vyiza cyane twese tuba dufise abantu dukunda na jendazi hari umuntu nakunda cyane namukunda cyane ni nawe yatumye mbumumenyesha makuru narifise indoto zo kuzoba umuganga hama naramukunda kera nkiri ku ishure narakunda kunavuga igifaransa n'icyongereza yarakunda kuvuga si non si ninete muto naragafata naje nkavuga si non si ninete muto ngaguma ndamusubiramo utuntu yavuga bon après nyene ndahindura indoto ndavuga ibyo rero kuba umuganga ubu ndabihevye nigiye ibindi ego cyavuga bon nakare yari mafu maze kumenyesha makuru nyene ndibuka natanguriye kuri Raymond maze kuba umenyesha makuru ndahindura izina nitwa Nancy ku sense nitwa Nancy Joe ndavuga nita Nancy ninete mutoni oya nzoba nexagere ndavuga ya sinshobora kwitwa Nancy ndavuga reka ntware gusa Nancy nanje njongereza kwibindi umugenzi wanje twakuranye turi kumwe muri team yitwa The Nice Team turafite team y'abantu batatu yitwa The Nice Team twarakuranye twariganye ubu turakuze twese turakora ariko n'abahungu je ndumukobwa n'abahungu babiri umwe yitwa Nice undi yitwa Joad hama uyo mu Joad arambwira ngo ubona gute kuri Nancy wongere ko Amandine tuvuga Nancy Amandine numva ngo ibintu birebire ndaboya naco reka nibere Nancy Amanda izina ryawe nyakuri je nitwa Ami Fidèle. Wow. Naho bihuriye bon nyene cha mbagucu urumva umwe wese afise umuntu akunda kandi abantu nibo batuma tuba neza cyane ego tuba n'ibintu turiko turegereza ku musozo ikibazo canje giteye amatsiko cyane umuririmbyi w'umurundi w'umuhungu wabarigeze kuja gusaba nk'impanuro canke gusaba ko iyo gira cyagufashe muri aka kazi k'umuziki akaca kubwira ati utegerezwa kugira ibi hama nanje ngira ibi ibintu byose nawe ko genda umuntu mu buzima bwanjye genda umuntu ntazi gutakambira umuntu bon au fait jewe navuga yuko ndabishire muri sense yo kwiyemera uriyemera ikiri muri jewe ndacemera cyane nuvuga mba ndi sûre certaine yuko nje imbere yawe nkakugaragariza ikiri muri jewe ucakira ucumviriza hama ukagira ico mfashije nari ivyo kuvuga ngo shiki
wowe ucumike dusanzwe tumenyera abakobwa benshi barabivuga ngo iyo ugiye nko ku musani cyangwa mu producteur aba producteur ngo ukamubwira ngo je ndafite impano yo kuririmba ngo ndashaka uzokorana nawe indirimbo ngo hariho ngo amakondition ngo aguha ngo canke ngo mu producteur ngo aca kubwira ngo utegerezwa kubigenza uku kugira bigende guca ngira no kubera utarigera ubikora ngo uje ko ayo makondition nawe yaguhaye ukayakurikiza ufite ntubuzi ishurisho ntubuzi n'ikiri kurakurikirana ariko urabizi ko rindira urabizi ko kera aba bakobwa baba Vix aba Queen Videos Vixen nimba mu bitaba Video Vix ntumbazi aba bakobwa urazi ko bakunda kutubwira ko ugiye muri clip ngo baca bagira abagusaba mukaryamanye nk'ibyo ibyo bintu kandi nawe warigeze kuba byama byabaye kandi ni mu video Vix nimba mu video Vix ni rero yama yabaye mu bastari benshi ufite nuvuga yuko ari nk'akageso kaba kari muga ni kari muri bose kari muri bamwe ko no uvuze ngo ni bose urumva ni imwe avuga ati mu gihambwa bumwe agatukisha umuryango namba habaye ubumwe haba yishakiriza ibindi bintu byiwe urumva si bose baba bameze uko je vraiment no bamaze guhura nabo nta muntu arashobora kumbwira ico kintu umuririmbyi w'umuhungu woba wifuza ko muba kumwe mu rukundo canke ukavuga ati uyu dukundanye couple yacu yo bitese sha umuririmbyi ntawe hari vraiment really Twojan couple nibaza basi umuririmba basi oya mwojan couple ukavuga ati couple yacu yo biyamateka nawe reka tumere nk'abasozera ikiganiro cacu twavuganye byinshi cyane nimba hari ico ushikiriza abakurikiranye ikiganiro cacu n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abafana bawe urashobora kwibashikiriza hama tukarangiza ikiganiro cacu nushobora kubabwira ati abakunzi ba Bujahit n'abakunzi banje bariko barankurikirana hano so ndabakunda cyane kandi ndifuza yuko namwe urukundo ndabakunda mu runkunda na jewe mukagenda kuri YouTube channel yanje mukankurikirana soon harazi ikintu gikaze kose ofite shaka kucisangiza je nyine ndashaka yuko mwogisangira na mwebwe bintu nk'ije support yanyu irakenewe cyane bintu nk'ivyo ndagushimiye cyane ndagushimiye ko wabyemeye ukashika muri studio yacu kuba waduhaye umwanya tukagira ibyo tuvuganye turagushimiye nanjye ndabashimiye turashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu nizere ko cabaryoheye hari Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera hari Juma Jux Professional nkabana rindi kumwe na Thailand umwe mu baririmbyi b'abarundikazi basanzwe bakora akazi k'umuziki mu gihugu cacu c'u Burundi ntimwibagire kugira subscribe like share na comment kandi ntimwibagire kuja no kuri channel yiwe kugira ngo mu subscribing mugire subscribe oh my god ati mu subscribing ako kantu sinzi aho kavuye nakumvise guco nanje ndagafata guco turabakunda cyane ntimuze muri bagira kurikirana ibiganiro byacu ku munsi ciao bye